Ivyema, ubunyobwa, ibiyoba, ibinyebwa, injugu n'ikaranga n'amazina bakunda guha iki giterwa gikunzwe kurimwa cane muri Afrika, haba muri Afrika y'Uburasirazuba ariko cane cane mu gihugu c'u Burundi, mu Rwanda, muri Kongo, Tanzania, Kenya na Uganda. Ku vy'ukuri abantu benshi ntibabizi ariko burya iki giterwa ni isoko ry'ubuzima bwiza ariko kandi kikaba n'isoko ry'ubuzima buzira umuze kubera ko ivyema vyifisemwo intungamubiri zidasanzwe bikagira akamaro kataraboneka mu buzima bw'umuntu. Ubu ndabizi deja bamaze kuvyumva cane cane muri mwebwe tukunda kugendana buri munsi. Nkuko bisanzwe rero uyu munsi tugiye kuvugana ku kamaro kadasanzwe ibiyoba canke ubunyobwa bikunda kugira mu mubiri w'umuntu, ariko cane cane tugiye kurabira hamwe ukuntu ushobora kubifata neza kugira ngo ntibigire ico vyonona mu mubiri w'umuntu, kuko ubushakashatsi bwerekanye ko niyo ufashe vyinshi navyo nyene bishobora rimwe na rimwe kubangamira umubiri w'umuntu. Niba uri mushasha rero kuri iyi YouTube channel, ico gukorora kizi ndagusaba ngo ubanze ukore subscribe kuri iyi YouTube channel ya Mahango TV, hanyuma jewe tugiye kubana muri iki kiganiro kuva gitanguye kugira gisoje. Ni Abeli Wiringimana nk'ibisanzwe, ndaguhaye ikaze. Ivyema canke ubunyobwa nkuko nabikubwiye ni kimwe mu bifungurwa bikunda kuboneka henshi muri Afrika harimwo no mu Burundi, ariko ku vy'ukuri igitangaje nuko abenshi batazi ko ibi vyema babirya harimwo intungamubiri nyinshi cyane kandi zifasha umubiri ku rwego rudasanzwe. Izi ntungamubiri rero ziri mu vyema akenshi zifasha umubiri gukomera, kugwanya ingwara zitandukanye, ariko kandi zigatuma umuntu agira amagara meza kurushirizaho. Niba turi kumwe rero kugeza ngaha, reka turabire hamwe twongere tunarimbure akamaro ivyema bigira mu mubiri w'umuntu, twongere turabe intungamubiri zirimwo, ariko kandi turabire hamwe n'ingene vyofatwa neza mu buzima bwa buri munsi no mu mafunguro abantu bafata buri munsi. Ariko rero ubwo uri kumwe nanje ndashaka ngo bisobanukirwe neza, ariko reka tubanze kwibaza ikibazo tuvuga nti none ivyema mu bisanzwe ni iki? Ku vy'ukuri ivyema ni imbuto ziva ku giti kakandi bamura kw'ivyema kitwa Arachis hypogaea. Ivyema rero biri mu muryango umwe n'ibindi bifungurwa vy'intete, ariko iyo mvuze ibifungurwa vy'intete uca wumva ko mvuze mu bijanye n'imirire. Abahinga rero bavuga yuko ivyema akenshi bikora nka Noix canke Graine Oleagineuses. Ivyema rero abahinga bavuga ko ari n'igifungurwa kidasanzwe kubera ko kivamwo uburyo bwinshi bwo kukirya. Aha twavuga nk'amavuta y'ivyema ariyo bita huile d'arachide, hakavamwo kandi na pate d'arachide. Aha ni hahandi bafata bakabisekura vyaba vyokeje canke bikiri bibisi. Niba rero kugira ngaha tukiri kumwe kandi twumvikana, reka turabire hamwe neza na neza intungamubiri ziri mu vyema zozo ni izihe. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko iyo uriye amagarama 100 yonyene y'ibiyoba, ngo kubera ko intungamubiri ziri mu biyoba akenshi ziba zijejwe kuregera uko imikorere y'umubiri wacu ikora. Nk'akarorero, ubushakashatsi bwerekana ko intungamubiri ziri mu biyoba zifise akazi ko kuregera amaproteine ari mu mubiri w'umuntu. Burya ngo ibiyoba ubwavyo byifisemwo amaproteine, ngo iyo rero ufashe amaproteine 100 usanga mu biyoba, ngo ibi bituma imikaya yawe ikomera, kandi ngo aya maproteine aba afise n'akazi ko gusubiranya utugingo tumwe tumwe tuba tutagikora neza. Hanyuma kandi mu biyoba ngo dusangamwo lipide. Aya ni amavuta meza dusangamwo mu biyoba, ngo iyo ufashe amagarama 25 ibi ngo bifasha mu gutanga inguvu, ariko kandi ngo bigafasha n'umutima. Burya kandi ngo mu biyoba turasangamwo fibre alimentaire, ngo iyo rero ufashe amafibre alimentaire agera ku magarama 49 ngo bituma igogora rigenda neza cyane. Erega burya mu biyoba ngo habamwe na vitamine, aha twavuga nka vitamine B3, B9 hamwe na vitamine E. Aha rero abashakashatsi bavuga ko iyo ufashe amagarama angana n'8.5 kwijana ngo ibi biratuma ugwanya stress, ariko kandi ngo bigateza imbere imitekerereze y'ubwonko. Ariko kandi mu biyoba habamwo n'icunyunyu bita magnesium, iki kaba gifite akazi ko guhumuriza imitsi no kugabanya umunaniro ukabije. Mu bushakashatsi rero bwakozwe bwerekanye ko mu vyema canke mu biyoba ariho muhiraho ivyunyunyu nka cuivre, phosphore hamwe na zinc. Ngo ni vyiza rero yuko umuntu uwo ari we wese afata amamiligarama angana n'168 buri munsi, ngo kuko ibi bigarukana ubudahangarwa bw'umubiri. Ariko rero nubwo bimeze gutyo, reka turabire hamwe neza na neza akamaro ivyema bigira ku magara y'umuntu n'ukuntu bavuga ko birinda ingwara z'umutima.
Ku vy'ukuri abashakashatsi berekana ko ivyema bifise akamaro kadasanzwe ku mubiri w'umuntu kubera ko ngo bifise nk'amavuta meza cane kuko ngo ayo mavuta ari monoinsaturé kandi agabanya cholesterol mbi ni ukuvuga ivyo abashakashatsi bise LDL. Ariko kandi ngo ivyema biratuma ubwonko bukora neza ngo kuko bifise niacine arico ca cunyunyu nakubwiye citwa B3 ngo n'ibindi bifasha memoire na concentration. Ahubwo kandi aba bashakashatsi berekana ko ivyema iyo umuntu abirya ngo bifise amahirwe menshi yo kugabanya ibyago byo kurwara kanseri. Ngo ku muntu kandi akunda kwihereza ibiyoba ngo uyu niwe akunda kugira amahirwe yo guhura na vitamine E. Iyi vitamine E rero ngo ikaba irimwo antioxida. Iyi antioxida ikaba ijejwe kugwanya ugusaza kwa hato na hato k'uturemangingo. Ariko burya kandi ngo cuivre na zinc dusanga mu vyema ibi navyo ngo bifasha cyane mu kugwanya ama microbe. Ahubwo reka ndagutangaze ku kindi kintu, burya waruzi ko ivyema birimwo amavuta menshi, ariko nubwo bimeze uko niba uri umuntu umwe mu bantu bagowe no gutakaza ibinure, nagira ndakutumirire kujya ivyema kuko ngo ivyema nubwo birimwo amavuta, ariko ngo niba ushaka gutakaza ibinure abaganga baragutumirira gukoresha ibi biyoba. Kandi burya ngo ivyema nubwo birimwo amavuta, iyo ushaka gutakaza ibiro wovyifashisha kuko ngo ivyema iyo umuntu ariko arabirya biraryoherera cyane. Ibi rero bigatuma umuntu haga n'ingoga. Uku kuntu rero biryoherera bituma uwari karabirya yumva adashaka no gusubira kurya ibindi bifungurwa hanyuma akarekeraho, ubwo bikaba bimurinze kurya vyinshi. Bivugwa ko ivyema kandi bifise glycemic index iri hasi cyane, ibi akaba ari byo bituma ivyema bidahita bizamura isukari mu maraso bukwi na bukwi. Niba wibuka neza haruguru nakubwiye ko ivyema vyifisemwo phosphore hamwe na calcium, ibi vyunyunyu rero navyo bikaba bizwi neza yuko mu gukomeza amagufa ari byo vya mbere. Niba rero ushaka gukomeza amagufa abaganga bagutumiriye kurya ivyema. Uribuka ko haruguru nagenda kubwira ngo ni vyiza ko ukoresha amagarama runaka iyo uri kurabirya. Burya rero bivugwa ko ivyema nubwo ari vyiza ariko bifise amavuta menshi, kubw'ivyo rero abaganga bavuga ko atari vyiza kurya vyinshi buri munsi. Usivye ko abantu bamwe bamwe bashobora kugira allergie y'ivyema, ariko kandi bivugwa ko ivyema bishobora guteza reaction mbi mu mubiri w'umuntu. Twovuga nko kubira ivyuya, tukavuga nko guhema nabi. Abaganga kandi babandanya bavuga ko niba umuntu agwaye gute canke akaba afise cholesterol nyinshi atari vyiza kurya ivyema vyinshi, ngo abwirizwa kurya ivyema bike kugira ngo ntihagire ikindi kibazo bimutera mu mubiri. Ndabizi ko tugeze ahantu wibaza ngo none niba bimeze gutya ni ubuhe buryo bwiza bwo gufata ivyema mu mafunguro ya buri munsi. Burya abashakashatsi berekana ko nko mu gitondo ushobora gukoresha ifu y'ivyema imwe bita peanut, ukajyaho ikiyiko kimwe canke bibiri, aho no kuvuga ni mu gihe ari ya peanut imeze nka yogurt. Ariko kandi babandanya bavuga ko ari na vyiza ko niba ukomba gukoza umukati cyayi ari vyiza ko usiga muri pe compre. Babandanya bavuga ko kandi nko ku mugoroba naho nyene urashobora gufata ivyema ariko ukajya ivyokeje navyo nyene ukabijya nka snacks aho kugira ngo ugorobe turya ama chips. Bavuga ko kandi nko mu vyo kurya atari bibi gushiramo nka pate d'arachide ariyo fu y'ibiyoba ukayishira mu isose y'ibiharage canke mu isombe. Hariho kandi amavuta y'ibiyoba ariyo bita huile d'arachide, ngo ni vyiza kuyatekesha ibiharage cyangwa ukayatekesha isombe. Ku vy'ukuri nkuko twabibonye ivyema si intete gusa zo kugurisha ku isoko, ahubwo nyabona ni ifunguro ridasanzwe rifise intungamubiri zidasanzwe, rikaba rifasha kandi umubiri wacu gukomera, kwiyumvira neza hamwe no kuramba icyarimwe. Ku vy'ukuri ntawubura kuvuga ko ibiyoba bizimbutse ugereranije n'akamaro bifise mu mibiri yacu, kandi bikaba biboneka henshi. Iyo rero ufise ngo ubumenyi bwinshi kuvyerekeye ibiyoba, ngo birashobora kugutangaza no gutuma abantu bagira amagara meza bakabaho neza. Uru ni urukurikirane rw'ibiganiro bivuga ku bifungurwa hamwe n'akamaro kavyo mu mubiri w'umuntu. Niba uri umwe mu bo tuzoguma tujana muri uru rugendo, ndagusaba ngo ukore subscribe kuri YouTube ya Mahango TV. Ndagushimiye kandi we twabanye kuva dutanguye twira dusoje. Jewe twari kumwe muri iki kiganiro ni Abel Wiringiyimana nk'ibisanzwe. Imana iguha umugisha.